karuhuko k'ukwezi kwa Ntwarante abakenguzamateka bamazemwo iminsi Icegera ca mbere c'umukuru w'inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Dénise NDADAYE yaragendeye kuva kw'igenekerezo rya 2022 gushika ku rya 2024 Ntwarante no mwaka amakomine ya Mutumba, Gitaramuka na Gihogazi yo mu ntara ya Karusi aho yagirishije inama abaserukira abenegihugu bo muri ayo makomine. Izo nama zari zitabwe n'abashingamateka n'abakenguzamateka batowe mu ntara ya Karusi, buramatari w'iyo ntara Callinie MBARUSHIMANA, abatowe mu nzego z'intango, abaserukira ubuzi butandukanye n'abajejwe ibindi bisata muri ayo makomine. Bakaba baganiriye ibijanye n'umutekano, imibano n'iterambere. Mw'ijambo yashikirije abitavye izo nama, Nyakubahwa Dénise NDADAYE yabanje kubahimiriza kubandanya babungabunga amahoro n'umutekano no kurwanya ivyo vyose biwuhungabanya nko guharika amatati y'amatongo akaboregwe n'amarigara. Abenegihugu munywe mwigerera ntawe umuntu yobuza gusoma kuko akayoga karahuza abantu. Kera bavuga yuko inzoga isaba umugeni kandi n'ubu iracasaba umugeni, ariko twonywa tukigerera kugira ngo ntiduteshe ubuntu wa mutekano wacu ngo uhungabane kubera umuntu yaborewe. Ndetse nuko umuntu aboregwa agahungabanya umutekano, inzoga yiwazinyoye ari nyinshi zironona amagara y'umuntu. Nico gituma rero indongozi duhamagariwe kuzigwanya kwa kubamwo bikigega c'intara. Urumva hakirimwo abantu bakiboregwa, ubutunzi bw'ikomine, ubutunzi mu miryango ntibuba bwifashe neza, buraheza bugasubira inyuma. Amarigara nayo nyene ni ikintu gihungabanya umutekano. Umuntu yazindutse yicaye kwirigara aba ariko araharura inka zirengana, aba ariko araharura abagore beza barengana, aba ariko araharura abagabo barengana. Urya muntu uko yikoreye inzoga burya agiye hariya atugiye gutura urwagwa ahanaka, burya nomukurikira nosoma canke bagatangura gupfundika imigambi mibi. Abantu bari kwirigara nta ciza na kimwe bakora atari gupfundika imigambi yaho biba, yaho baja ruhiye canke y'ibindi bintu bokora bihungabanya umutekano. Isuka ugasanga bayihebeye abakenyezi gusa, uwundi ari kwibarabara agahera mu gatondo. Erega umaze kuja kwirigara n'inyota iciba nyinshi, uje utangura kwiyumvira aho ugwagwa ruhiye, aho uja gusoma, kubera wiriwe wicaye izuba ryakwakiye atakintu na kimwe uriko urakora. Rero amarigara nayo kurwanya nayo nyene ari mu bihungabanya umutekano. Hari ikindi gihungabanya umutekano banakivuze ni imanza z'amatongo. Imanza z'amatongo mu gihugu c'u Burundi zigize 3/4 vy'imanza zose ziri mu Burundi. Amatongo aragishibije, abantu barapfa uburimbi. Twaragiye mu ntara ya Bururi baratubwiye yuko hariho abantu bakiburana itongo ryo kuva mu 1947. Ubwo rubanza rukaba rutaracika, baruciye naho ugasanga ntibarushize mu ngiro, umuntu akaca aguma yunguruza. None umwenegihugu yahereye kuva ko aburana kuva ku 1947 gushika uyu munsi urwo rubanza rutaraja mu ngiro. Wumva uwo mwenegihugu noneho ntakiriho naho yo bakihari, urumva urubanza baguma baruhererekanya ku buryo hazageza ahantu ataho bakimenya ukuri aho kuri. Ivyo byose leta irabizi, naco gituma yiyumvire yuko yoshira rwa rwego rw'intara yo kumugina ikegereza abenegihugu ubucamanza kugira ngo izo manza zose zijanye n'amatongo bazitorera umuti batiriwe barashika mu masentare, kuko nta muntu n'umwe azova nk'ibuhiga ngo aje gusura urubanza rwo mu Gitaramuka, nta muntu azova hari Karusi ngo aje gusura urubanza rwo mu Gitaramuka. Nico gituma muwa muri kazanura vuba mukamurarondera abantu babushitse b'injyamunyu, abantu 15 abagabo n'abakenyezi bazoja muri ryo rwego rw'intara yo kumugina kugira ngo bazoca imanza zibereye, imanza zitari za ngondagonde, badasaba ibiturire kuko bazoba barabamwishiriyeho kandi bazoba mubakurikirana mubabona.
mu mpanuro yatanze yahamagariye abavyeyi n'abajejwe intwaro gukurikiranira hafi indero y'ugwaruka rwo mu mashure, kurwanya igwirirana ry'abantu mu kugabanya imvyaro no gukingira ibidukikije. Ibidukikije navyo nyene birabangamira umutekano mu gihe tabungabunzwe neza, bibangamira amagara y'abantu. Iyo amagara y'abantu ahungabanye urumva ko n'umutekano ubuhungabanye. Rero ino mu ntara ya Karusi turabona umenga si imisozi hanamye, ariko ntitwokwibagira yuko amazi ava ku nzu ku mazu y'abantu ni menshi cyane, ni nayo yonona amabarabara. Nico gituma bisaba yuko twokwijukira guca imiserege. Iyo miserege iyo tuyiciye amazi nk'uko baguma basigurira acaguma yinjira hasi, ni nayo aheza akacika amazi meza aja mu myonga akavamwo amasoko meza. Tukaba rero ngaha tubahimiriza yuko mworaba yuko na za metero 15 basaba zegereye amasoko ko bazubahirije mu kurandura ibiti byegereye ayo masoko, cyane cyane ibiti by'imikaratuzi. Aha mugahamagarirwa gutera n'ibiti bya gereveriyo. Ibiti bya gereveriyo ni ibiti bibana n'ibiterwa, birabana n'ibiterwa kuko uretse ko bitanga amase, ajya amababi ahungurukaza n'amase, birafasha mu kurembera ibiharagi. Igiti cigeveye mu gikokoye uyu mwaka w'impeshi, mu mwaka uza nk'aya mango usanga congeye kuzana andi mashami, bigatuma rero mutirirwa murahangayika murondera ibirembezo, muguma mukokora bijya bintu. Uko gikokoye niko kinaga, uko gikokoye niko kinaga. Kandi urumva ko amabahungurutse abintabire y'ibindi biterwa. Hanyuma iyo cakuze gose murazi ko kiva mw'imbaho, imbaho nazo zikadufasha mu kubaka no gusanura ibiraro. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yahamagariye kandi abitavye izo nama guhimiriza abenegihugu kurima imboga n'ivyamwa no korora ibitungwa bito bito, kwijukira amakoperative no kwiyubakira ibiro vy'abakuru b'imitumba. Yahanuye indongozi kuba imboneza mu iterambere kubera akarorero keza abenegihugu no kubandanya bikingira ikiza coronavirus. Karahara mu Ruganda ntibacura, hariho ingwara ziterwa no gufungura nabi. Ariko ngaha muri komine Gitaramuka turabona ko umenga nta bihari, turabona ko musa neza mwese. Ariko nimba hariho aboba bagisinzikajwe na za ngwara bita kwashi na nyamagoma, twagomba tubibutse yuko zijya ngwara zihanwa zivugwa no gutera imboga ku bwinshi no gufungura ivyamwa. Ibyo vyamwa navyo mukayifungura ari uko mwavyitereye, kuko nta kuzera inze. Murafise amatongo, nabonye ko no guhitiza muhitiza, mwoshobora gutera rero ivyamwa, imboga nyinshi mugaheza mukazifungura. Hariho abapapa bamwe bamwe n'abamama bavuga ngo ivyamwa n'ivy'abana, canke ugasanga babihereje mu masoko, aho kubiheza abana bakabifungura ukaje usanga babijanye mu masoko bagiye kurondera kakayoga ko kwihereza aho kubifungura. Erega hariho n'abagabo usanga bafise ijya ngwara ya kwashi. Abitavye izo nama bararonse akaryo ko gushikiriza imyitwarariko yabo yerekeye cyane cyane gutorera umuti amatati y'amatongo, kugwanya ingeso mbi yo guharika, gusiga ikaburimbo amabarabara aca mu makomine ya Mutumba, Gitaramuka na Gihogazi, kurosa umuyaga nkuba ibice bimwe bimwe vy'ayo makomine, ubukene bw'isukari, isima, ibinyobwa vya brarudi n'ibindi. Nyakwubahwa Dénise NDADAYE yaciye atanga umuco ku myitwarariko yabo, yongera ashikiriza ko ibindi bibazo bizotorerwa inyishu n'inzego zibijejwe.